ngomba nte nukuri nimundugikira umuntu aza kunsengera jewe nabumvise umugabo sinzi ko atazonsanga jewe ndi mu Kabasazi ndi mu Gasenyi ndi mu Kabasazi ndi inyuma ya perezidansi hariho umuntu aje kundaba kandi yabitavye nukuri azoca bategera nukuri azoca mutegera jewe ndavuye ndabapfanye nukuri mwarangeragereje muranyitaho mugabo ndabapfanye ntazonsanga ndabapfanye. Yes, ngo ntibazomusanga bisigura ngo twebwe kuri no munsi ko tutari kumusanga ari muzima ariko Imana yabikoze twasanze ari muzima. Jewe nahora ngenda nkakora akazi k'ikiyede niko narimbayeho ngo ubu rero ibintu by'ingubu ntidosaba kubikora uzoza uraraba ingene ufata neza uko kuboko ariko ntibyakunze kubera aba bana harageza aho inzara inkubita ndavuga nti ndiyahuye ndagiye gusaba akazi k'ubuyede rero hagikwa caciye kikoroka gihitana urubavu n'ukuboko aha rero urubavu sinegura ukuboko nuko nyene cyangwa umuko nyene burya hasinda nyene umuvyeyi yamfashije arampa agapomade ati ipomade irazimvye niyo 17,000 igenda uraba niyo yogufasha none ngiyi rero yaraheze niho mubona nguma naganira hanyuma rero cyafatwa n'ibintu ivyo bintu bijya kwizosi birajya hose birajya mu mutima birajya mu nda numva nyene ndiko ndasha. Hello bakunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe muherere ndazi ko muri benshi mudukurikirana na cyane mubandanya kudushigikira mu bikorwa bitandukanye. We know how we do. Ibyo byose ni ku bugombe bw'Imana. This is Star TV, I'm Star Boy, the energy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Lift. Ibyo byose nibigane bica muri Star TV. Reka tumaze dukorera agafaranga wifuza amafoto ameze neza cyane, wifuza amafoto ushobora gutwara gushira ahantu, wifuza umuntu agufotora muri mariage aba madoti biki karibu cyane muri Star TV. Urondere Totodora ashobora kugufasha mu andika kuri Instagram Totodora ushobora kumurondera byose arabigufasha. Hano turi bahita mu Kabondo mu Gasenyi bana mugabanye gwamo zora babuza kugira ntibavuze gwamo aho turi babuze bakure ngaho aho turi bahita mu Kabondo ni mu Gasenyi bahita mu Gasenyi ariko apana kaya Gasenyi tumenyereye Gasenyi ka Kamenge ni mu Gasenyi ahantu kure uraduga karengana na presidence mu misozi ahantu kweri nanje kugira ndahashike bana nindugomba kumenyo yaje reka tuvuga ati fasha warafashe twese turi ngakwera twafashijwe nimba ufise ibiguruka nimba ufise ibitambuka inka cyangwa ingurube cyangwa impene ibyo byose nuko wafashijwe twese dufise bitandukanye nshobora kuba mfise 5,000 ngaha kugira ndayironke nuko nafashijwe je kugira nshiki hano zikamanze ndabumvishe audio iri hano cewe Jendo munyarusaku sanga ibintu nabivushishije nabishize ahagaragara uno mama aragwaye kandi cyane rero ukugwara kwiwe kwatumye nshika hano naho bantumye ariko ndabumviriza ntibikunda ko ndabishura ngomba nte nukuri nimundugikira umuntu aza kunsengera jewe nabumvise umugabo sinzi ko atazonsanga jewe ndi mu Kabasazi ndi mu Gasenyi ndi mu Kabasazi ndi inyuma ya perezidansi hariho umuntu aje kundaba kandi yabitavye nukuri azoca bategera nukuri azoca mutegera jewe ndavuye ndabapfanye nukuri mwarangeragereje muranyitaho mugabo ndabapfanye ntazonsanga ndabapfanye. Yes, ngo ntibazomusanga bisigura ngo twebwe kuri no munsi ko tutari kumusanga ari muzima ariko Imana yabikoze twasanze ari muzima dusanze nyene yicara dusanze nyene ahagarara nyene ibintu bikagenda neza. Mama reka mvuga ati Imana ni Imana kandi Imana nituma umuntu abaho Imana nituma umuntu yitaba Imana irahamagara igakunda bamwe ikabatwara ikabakora muri twebwe. Reka mvuga ati Imana ishimwe cyane. Amazina yawe kwanza imbere ko dutangura ikiganiro. Amazina yanje nitwa Nshimirimana Nadine. Mfise abana bane umwe yaromotse kubera inzara nsigaranye aba batatu
mukuru wabo uyu nawe ni kimuga yaramugaye ukuguru n'ukuboko bamutumye umushwarara bamutumye umushwarara caramugara je nanje naciye ngenda mu bitaro kuko iby'abapfumu ntabyo nigeze njamwo hama haza abasenzi barasenga barambwira ati ibi n'ibintu bamutumye mugabo mu izina rya Yesu umwana azokira umwana rero arakira mugana aho yakiza amaguru yarabamano yaramugaye nyene imitsi yaritunye ariko ndashima Imana ko afise ukuboko kumwe nuko kundi kumugaye akaba yarashoboye kwandika byabaye ubukene yarashoboye kwandika ku ishuri ubundi nawe rero uwundi mwana nawe amukurikira n'umukobwa nawe ndavuza baca bamutora igitigu niwe wuyubona yicaye inyuma yanje nakarera kaniko gaherezi kabo napfakaye mfise abanyene nta n'uwundi mugabo nagiye ko nacinga umukonyene ko nabonye ati byose no mu ruho ntawe uhari yonderera abana bana Imana yonyene nizomfasha ncanga umukonyene mwabo bana nguma ndagenda ncingero ndiha ahomba nkora akazi k'ubuyede gushika rero aho ngize ingorane imotirangonga mu gatondo ingonzi kiragenda nta n'ukundaba natowe n'abarengana baca baranjana mu bitaro namaze amezi 6 bavura basubira barambwira ati we wandikiwe icyuma ndavuga ati muganga je nta mahera mfise yo kuzorondera icyuma mbaye aho ukunda umupfakazi mfise abana bane n'inzara irabishe burya rero barambwira ati aha rero wewe dushaka tubwira akazi wahora ukora ntije nahora nkora akazi ko kurima ntijewe nahora ngenda nkakora akazi k'ikiyede niko narimbayeho ngo ubu rero ibintu by'inguvu ntidosaba kubikora uzoza uraraba ingene ufata neza uko kuboko ariko ntibyakunze kubera aba bana harageza aho inzara inkubita ndavuga nti ndiyahuye ndagiye gusaba akazi k'ubuyede rero aha igikwa caciye kikoroka gihitana urubavu n'ukuboko aha rero urubavu sinegura aha ukuboko nuko nyene ncanga umuko nyene burya hasinda nyene umuvyeyi yamfashije arampa agapomade ati iyi pomade irazimvye niyo 17,000 igenda urabe niyo yogufasha none ngiyi rero yaraheze niho mubona nguma nagamira hanyuma rero cafatwa n'ibintu ivyo bintu bijya ngaha bijya kwizosi birajya hose birajya mu mutima birajya mu nda numva nyene ndiko ndasha imiti udutuni nari mfise ntaco twamaze haza rero umuntu w'umuvyeyi nawe asenga acavuga ati yo ibi bintu nibiki wewe urapfuye ndagutwaye kwa muganga nta mahera mfise kuva kwa Mungu ntiturateka n'inzara iratwishe kandi Yesu toma yandurukiye mu nzara kubera nta kintu nta kimwe turonka dupfungura cavuga ati reka tugenda kwa muganga ntangiye telefone yanje baguha imiti ntegura koze turagendeje kwa muganga bacara duha imiti uko rero niko twace tubaho ubu rero ndi ntaho nikora uko nyene singira icepfo ca ruguru aha n'uyu yampaye indara nyirukanye sinzoro nk'iyo nja niyomva kuko murazi umupfakazi aragayitse murazi impfumvyi ingene zibaho nabi bubayeho neza nshoboye gukora niyo ntavyo nshoboye kugira aho nyene aho usanzwe uzoyura panze canke baguhaye habe gusa je nahora mba mu rutu rwabomotse baranyiba utuntu twanje twose nta na kimwe nasigaranye habirya no kuryama njyama hasi mubonye aho njyama hasi nyene nshasha gashuka kamwe kandi nyene katabaguritse akaba ariko ndabapfuka uyu mudera yantoya carambwira ati reka rero uronka aho burasabye indara hanyuma burarondera ibindi none nzorondera njahe ko sinshoboye gukora uyu nawe yomfashije nikimuge uwo wundi nawe yomfashije yarumutse ntako ndondera n'ukuri aha ndukunyene nzoca nda mu gifurege nta konfise ndondera ndukunyene urabona ko n'imikanda ntubitse kuva kwa Mungu nta n'ikintu na kimwe aha no kugira mvugura abana abantu bikiye kugira bikunde ko mvuga mikanda ntubona hako aha kuva kwa Mungu nta kintu na kimwe aha naho nzungurirwa n'iyi miti ubona ndiko ndanywa kubera muganga ambwiye ngo ndayinywe ndiye nogica nkuyehe nta n'ikintu nshoboye kuronka nta n'ikintu na kimwe nshoboye kuronka urafise umuryango usanga uvuka hano mu Gasenyi nyene cyangwa imeze gute jewe nakuze ndi impfuvyi abavyeyi banje bapfuye ndi umwana mutoyi ndangara rero ntogwa n'umuntu buyo ku kibuga c'indege antoye rero arandera nk'umwana wiwe no kwiga jewe sinize kubera abakozi biwe bagiye gukora naca ndabakurikira kugira ndo nkaho njyama tukirirwana n'abakozi nataha rero agaca mfata nk'umwana wiwe kwera bya bikorwa nakoze ahapfiriye rero abana biwe baca baranyirukana ati genda ugomba kuzotorana amatongo ngaha gushika aho Imana iciyimpereza uwo mugabo wanje nawe turabana uko nawe ni impfuvyi uko nyene
rero agiye gukurikirana nyene iwabo mu rugombo burya niho yazize biwabo baciye bamwica bene wabo badasangiye nyina basangiye se baca baranahagurisha umwe aja muri Kongo uwundi agenda mu Bugande barangaruka nanje ncanga umuko ariko rakubona nari ngifise inguvu nagumye niruka mu bantu ntabaza abantu bampa akazi uruwumbwi ati genda ndimire hajya uruwumbwi ati ntaco nzoguha akazi kubuye dirasika bibonetse rero aho byankiye amagara kanja byaciye bigenda uko ubu rero niho mubona nabaye uku nagatenge narakaronka ariko ubu urabona nta kuntu nzokaronka kandi nutwo banyibye navuga ati nitwo nzoba ndambaye basi Imana niyabikora nkire hanyuma ndabe ngene nzorondera none sinkirondeye ntaco mfisa nduku nyene mumbona muje naho njyama nuko nyene njyama hasi ntani. Okay, wavuze byinshi zwavyumvise kandi abantu bariko baradukurikirana nibaza yuko bavyumvise. None ejo wagira upfe kubera iki kuvuze ngo tugerageje kumva ino voice yageje kuvuga kugiye nyene birangiye wowe n'ikibazo cyawe? Nahuye n'ikibazo cyo kuribwa kuva kuwa Mungu mvuye gusenga narashitse numva ibintu bibabataha hose aha mu bitugu ariko rero nukuri narinda bisanganywe ariko ntivyari bwashike ngo bigangure gose nararibwa nkumva ko ari esitoma kandi na muganga ari yarambwiye ati wewe rero ibiharage bihebe ubugari bw'ibigori buhebe udusombe heba ivyo byose nari narabihevye umwaka urahera nari mfise amahoro mu mutima ariko rero kubera nagaganiwe ntagira icepfa ca ruguru na twatudagara ntaturonka sinzi umuntu yaduhaye akarobo kw'ibiharage turateka ndagira meru njyako rero ibyo bitihwe kuwa gatandatu kwa Mungu mvuye gusenga numva birababata numva mu bitugu ndavuga ati none gamane binibiki numva bimbaba nk'ipiripiri bikagazagura gose no mu mutima kuwa mbere niriwe mu nzu ntapa hondi niruka ndahwa ejo rero biragangura gose nkumva bikwega umutima nkumva ndiko ndasha kujya kwimbabura yarunguye aha mu bitugu magufa arasama aha mu kayunguyungu ingufu zose ziraheze timana ndapfuye aha rero babantu banje reka nukuri bamenye ko mpfuye kuko barangeragereje baranyita reka bamenye ko mpfuye bamenye ko ngiye nta kundi kuko nta kuko nta kuntu bazoguma biyumvira ngo ndiho ntariho je ngira ndabasezere rero haciye hazo uwo muntu atoya ngunda kujane kwa muganga ntangi telefone yanje baguha imiti nubiri kwa muganga nubu ntiragomba gu telefone yiwe uguze imiti yanga yaguze imiti y'ibihumbi 8 umenga nuko nyene kubera telefone ingana gose telefone imwe ntoya y'amaburo umenga ni nk'iya 25 niyo yagwatishije kugira bampe imiti ibi byose byari byanse iyi miti yangiriye akamaro niyi kugira mu nsange n'amashengesho yose ibi byose byari byanse ibi byo kudahwa bampaye nibi. Okay, abakunzi ba Star TV ndazi ko mufite umutima mwiza maze gukora byinshi bitandukanye iyo wirengagije ikintu umenye yuko nawe hari umunsi Imana izo kwirengagiza bivanye nuko wirengagije umwana w'umuntu twese turi abana b'abantu turi hano ku isi ariko turafise impwemu y'Imana ushobora kuba ufise byinshi bitandukanye ariko kugira ibitanga ugasanga kubitanga n'ikibazo apare y'inzara usanzwe ufise udafungura ubayeho nabi ikindi kibazo ufise kuri wewe n'igiki ubugwara bimeze gute apare y'inzara ikindi kibazo ufise ni ikindi kibazo mfise jewe ntaherezo ryanje ngiye mu bitaro mfungirwayo aha ngaha iyo nza kuba mvuga ati ndafise ukuntu no kwivuza mba naragiye mu bitaro kuko hambere umugabo wanje akiriho yaca njana kwa muganga iyi ngwara imfashe bagaca bantera inshinge bakashamo amaserumu iyi ngwara ya esitoma sinasubira kuribwa banteye nk'iserumu zibiri sinasubira kuribwa naca numva bicuramye ariko raba kuva kwa Mungu narimvuye kubera ntagira icepfu ca ruguru niyo mpamvu nabatakambiye mwebwe Imana yampaye ikindi kibazo mfise ntaherezo mfise nk'aba bana ninapfa bazoja mwibarabara ntibashoboye gupanga nk'uyu n'ikimuga ntibashoboye gupanga aba bana bahora biga barahevye kubera ubuzima nyene bubi barahevye barashaka kwiga aba bose barafise ubwenge vuga ko mushaka kuja kwishuri ni mumubarire nani mushaka kwiga Okay, by the way reka mvuga ati ari umuntu twajanye reka ase n'ugira kwandi icagize kugira nyene ibintu bigende neza nimba ari icayi agenda gusigi agisige ibintu bigende neza cyane suko none gamabuca
uko biri kose twese turi ngaha nuko twafashije je no muntu je namuzanye ngaha kugira niwe yatumye nshika no ngaha mu bantu nyene baba bari kumwe nyene nibaza ko no muzingiro raza kujya nakanyama naho kazimvye bamushikirize akira bagushikirize n'abantu banje Imana yampaye je simpa batabimenye kandi barangeragereje baranyitaba benshi baranse kunyita mugobo bo baranyumviriza bakorera Imana baramaze kumenya uwo bakorera nkireka rero ndabasezere bamenye ko mfuye benshi abantu babonye hatanzwe kano kantu bavuye ku mutima bisigura yuko hakenewe byinshi cyane yavuze birebire yavuze byinshi bitandukanye nimbura umuntu w'umutima umaze kubona ikiganiro umaze kumva amajambo 3 gusa ndazi umutima w'urukundo nimba ufise ucutera ufashe nta kindi ariko mu gihe uri umuntu ushaka kwirabira ikiganiro ngo kugira umpe views iyo views yawe yigumye hamwe mufashe kuyigano cyo gufasha views yawe tumuyinye mugatumura bagapandika akantu gato kumubisa uravye umunota umwe je ntacyo mufashije cyane iminota 2 wera ikiganiro kigifite iminota 20 raba umunota umwe hamufashe iyo views yawe marira ikiganiro yinyime ntacyo bitwaye ariko wafashije uko biri kose ndashaka utange nimero yawe hamace ntanga nimero y'umuntu yifuza kuja muri groupe ya WhatsApp yo gufasha uno mu mama kuko numva ngo ari groupe bakoze kuko nabo bakoze iyo groupe nibo bantumye tanga nimero yiwawe bashobora guca ko direct nimba ari umuntu w'ibujumbura nimba ari umuntu wa hafi nimba ari kuko nabonye umenga na Android gatoyi umuntu no kuri WhatsApp yo gutora niko biri ako karamazi hariho n'abatadufise ndakanguka ndeme mu mutima buranka ko ndakarya nti oya reka kazoza karandemesha tanga nimero yawe nomero yanje ngiyi akira isoma 71 27 mama ndayifate wo nturu 71 27 68 81 71 276 881 ni nimero yiwe asanzwe akoresha kuri simple ndetse na WhatsApp ni nyene ushobora kumutora kuno mu mama kugira dushore gukora iki dukora ubwo bufasha hamarika ntange nimero y'umuntu muza kwandikira kugira bashire muri groupe kuko iyo groupe je ntago ndayirimo ariko reka ndabahereze nimero please 966 59 71 06 001 please amajana 966 59 71 ubusa gatandatu ubusa rimwe uwo unyishora kumwandikira kugira ashobore gushira muri groupe kugira tujya duke insorosoro igurigiye nawe uzojemwo ariko niba ushaka kuntuma ndije uri wenyene nimba uri umukozi wa Star TV mu matuzomushikako nta kindi nico gikorwa turi ngaha kwisi kugira dukorera Imana turi ngaha kwisi kugira twerekane yuko natwe aho turi dufashijwe ariko mu gihe ubona umenye yuko hari inzira zibiri swa tuzoja mu ijuru canke uje mu muriro umuriro tubona kwisura sanzwe sindi ngo ndagucira urubanza ariko mu gihe ufite ico gufasha kweri kutofasha twese turakeneye gufashwa ariko urabona ko mama babaye cyane ngo biri kose mama mu gusozera kugira duse n'abagenda hama bifuza kuja muri iyo groupe ndabinginze muje muri iyo groupe kugira dushire kumufasha sozera mama kugira tuje gukora ibindi hama nawe usigare mu bindi bikorwa hama ico no gusaba wandanye gusenga usenga Imana irumva Imana yamaye dushigikiye mu byinshi bitandukanye mu byo dukora ndetse n'ibyo tuvuga hari igihe Imana idutegeka kubivuga sozera ndashimiye no kuri aba bakobwa naba Yesu kuko sabana b'abantu kandi ndaze harimo n'abahungu ndazi baracanze ndabashimiye naba Yesu saba umwana w'umuntu kuko nta mwana w'umuntu yari gushanyumbiriza adakoreshejwe na Yesu baranyumbirize baranyitaho nukuri barandaba ukuntu meze Imana ibahezagira ibagirire neza noneho sinarinzi noneho ko bazondungikira n'abandaba navuga ati yo noneho ko ntagira icepfo ca ruguru n'abantu bazondaba ko ntagira umuryango n'abantu bazondaba none Imana irabampaye barabandungikiye barabarungitse baranyeretse ko bamfashije baranyeretse ko bari ku mutima wanje baranyeretse yuko nukuri bankurikiranye banyumviriza ibibazo byanje nukuri naho bidakunda ko mvuga cyane bitakunda ko mvuga menshi bimpemu ziguma zinyiyaka nukuri ndabashimiye kuba nukuri babandungikiye kuba baje bamfashije nkaronka utwo ngaburira abana nkaronka utwo mfungana nukuri naringa Imana ibahezagire cyane Imana ibahumugisha
kandi nuko indoguma ndabasengera mugabo ntaco noronka je no bahemba imana yonyene nizo bahemba imana yonyene ibona aho munkuye ibona aho naringeze nukuri ibagirire neza kandi bandikire ahantu izogumira aba imana irandika ahantu mu gitabo izoguma izingurura iraba kuko naje naravuze ati imana raba bijya vyiza bitatu ndazi ko ndi umunyabyaha mugabo hariho vyiza nanje nakoze nkimeze neza raba vyiza bitatu cyangwa bibiri noba narakoze unyibukire kumpa abantu bantora none imana yarabinyeretse irabampaye imana ibagirire neza imana ibahezagire n'ukuri murakoze cyane muhore muri taho imfuvyi n'abapfakazi imana nizo bahemba yego murakoze. Okay, hari indirimbo yaririmbwe na Ansira ivuga ati Ansira no muririmvyikazi aririmba gospel ngo ni mure urayizi yego ndayizi ndayizi of course amahoro y'Imana abane namwe ni the energy Mr Recorder fasha warafashe twese turi ngaha kubera twafashijwe ariko nimba utafashijwe nimba ari wagiye mu ijuru ibintu biza bivuye mu ijuru nimba wagiye mu ijuru iyo modoka ufise ukayitora hariya mu ijuru ukacuza ari uyizaniye vraiment aho ni wafashijwe ngira uwo washizemo ingufu ziwawe ngira akoresheje igikenya bisigura yuko turi hano kwisi kugira dufasha abandi ko twese twarafashijwe imana ibahezagire mwese mwakurikiranye kino kiganiro uwo kiza kwigisha canke uza kugira icyo akoze ushobora kudatanga n'igihumbi ariko ugakora ikintu bita amasengesho ugasengera umuntu ugasanga araronse bice ku wundi reka icyo no gusaba fata kino kiganiro gihereza abandi kugira nabo bashobore kubona ino video kugira bashobore kugira icyo bakoze ni mwantu manzo gamburuka ni mutanu manzo guma muhera niryamiye ariko naho ni n'umutantuma nzogerageza nanje ndondera ivy'Imana izo bayantumye kugira abandanye gukora imana ibahezagire behind camera kwa kumwe na Toto Dore kwa dufashe amasanamu nibaze yuko ibintu byose bizogenda neza ndavyizeye je ndi umuntu nizera cyane kandi gose ahantu ryari ryambere ndahageze ariko ku imana ihangejeje bisigura yuko nahandi nzohagera ndifuza no gushika mu ijuru yego kandi nzogenda n'amaguru yego kabisa nakubesha